mwaramutse Diane, mwaramutse nabo muteze amatwi muri aka gatondo agizwe ahanini n'ayavugwa muri Afrika. Leta z'ubumwe za Amerika zarahagaritse Ethiopia, Mali hamwe na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. Perezida Joe Biden yari yaragabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano avyagiriza guhunyanga agateka ka muntu n'itembagaza ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze agateka ka zina muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigray, mu gihe Guinea na Mali byo bihogwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Ivyagirije ivyo bihugu byose vyegekwa ko Amerika ivuga ko binyuranye n'amategeko agenga AGOA. Ubuserukizi bw'ivyo bihugu bitatu hano i Washington DC ntaco buravuga kuri ivyo bihano byafatiwe. Muri Mali, urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana baranse kwemera umugambi wa leta igizwe ahanini n'abasirikare w'ikiringo c'ifata kibanza kiva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 imbere yo gusubiza igihugu ku ntwaro ya demokarasi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Mali, Abdoulaye Diop, irarungikiye uwo mugambi mushasha ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO ku munsi wa gatandatu. Ishirahamwe CEDEAO ritegekanya gukorana mu nama idasanzwe kuri Mali ku mugwa mukuru Accra muri Ghana ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere kugira yihweze iyo ngingo yafashwe na Mali. Muri Afrika kandi abajejwe umutekano barisha abantu babiri mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri Sudani harejo ku munsi w'Imana. Ibi vyavuzwe n'ishirahamwe ry'abaganga bo muri ico gihugu. Ibi biciye bishikana ku gitigiri c'abantu 56 bamaze kwicwa muri iyi myiyerekano kuva habaye kudeta y'abasirikare mu kwezi kw'icumi itariki ya 25 nk'uko bivugwa n'abo baganga. Haruhande y'aya makuru, umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke yavuze ejo ku munsi w'Imana ko atanze imihoho. Ni nyuma y'amezi 2 asubijwe muri ayo mabanga mu mwumvikano wa politike wari wamuhuje n'igisirikare. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, Abdallah Hamdoke yavuze ko hakenewe ibiganiro bishika ku masezerano mashasha ku kiringo fata kibanza kizoganisha igihugu kuri demokarasi. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Nigeria, igipolisi cyo muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero carabohoje abanyeshuri 21 bari baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Igipolisi cavuze ko abo basuma bazibiye ibarabara bongera batwara ingenzi zari mu mabisi 5 harimwo n'imwe yari itwaye abanyeshuri. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yabwiye mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri telefone ejo ku munsi w'Imana ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bazokora ikintu gikomeye igihe Uburusiya bwohirahira bugatera Ukraine. Ibi vyavuzwe na Presidansi ya Amerika White House ejo ku munsi w'Imana. Jen Psaki ajejwe kumenyesha makuru muri Presidansi yavuze ko Perezida wa Amerika ashikikiye utwigoro twa kidiplomasiya turiko turakogwa. Utu twigoro turimwo ibiganiro hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru hagati ya Amerika n'Uburusiya bitegekanijwe ku matariki 9 na 10 i Geneve mu Busuwise muri uku kwezi kwa mbere. Perezida Biden yavuze kandi ashimitse ko Amerika yiyemeje gukingira ubwigenge n'ubutaka bwa Ukraine. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa akaburungu.com. Tuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice ca kabiri cano makuru. Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda haheruka gusohoka igitabo cerekana ko ururimi rw'ikinyarwanda rwamize urw'ikirundi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda. Umuntu avuga ikirundi iyo ageze mu Banyarwanda, ikirundi kirazima burundu agatangwa kusanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'Abanyarwanda, abarimu ni bamwe. Rero iyo bari kubarigisha, mwarimu akigisha ikinyarwanda, Murundi acika kwa kundi. Uyu ni Patience David Mbonabuca, umwanditsi w'igitabo ciswe Inkomezi, ikinyarwanda gifise mu kumira ikirundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere kuyavugwa ku Rwanda, aho Madame Tatiana Rusesabagina, umugore wa Paul Rusesabagina, asaba leta zunze ubumwe za Amerika kwinjira mu kibazo c'umugabo wiwe apfungiwe mu Rwanda akarekurwa. Madame wa Rusesabagina yabisavye mu ndwi iheze biciye mu nyandiko yasohowe n'ikinyamakuru Washington Post candikira ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yasomye ino nyandiko ategura inkuru ikuri. Muri inyandiko Madamu Rusesabagina avugamo ko umwaka umaze kurenga umugabo we Paul Rusesabagina wabaye ikirangirire kuva mu 2004 kubera filimi Hotel Rwanda ashutswe akavanwa i Texas ndetse agateshwa icyerekezo yaganagamo akajyanwa ku wundi mugabane ngo ajye kuburanishwa. Uyavuga ko icyaha umugabo wakurikiranweho nta kindi uretse gukoresha ijwi rye. Madame Tatiana Rusesabagina agaruka ku mateka y'umugabo we mu gihe cya Jenoside mu 1994, aho avuga ko yakoresheje amagambo ye n'ubwenge akabasha kurokora abasaga 1,200 muri ubwo bwicanyi ndengakamere, ko mu 2005 ibyo byamuhesheje umudari w'ikirenga w'uwaharaniye ubwigenge utangwa na Perezida wa Amerika. Ku bwa Madame Rusesabagina, binyuze muri icyo gihembo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye umugabo w'urubuga kandi nawe arukoresha agamije neza. Muri iyi nyandiko ashimangira ko Bwana Rusesabagina n'umuryango yashinze bamaze hafi imyaka 20 baharanira gutsimbakaza amahoro, demokarasi, ukuri n'ubwiyunge mu Rwanda. Avuga ko umugabo atahwemye kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze hafi imyaka 20 buyobowe na Perezida Paul Kagame, ndetse ko Rusesabagina n'abandi benshi hirya no hino ku isi batahwemye kugaragaza aho icyizere cyabo ku Rwanda cyubakiye. Mu magambo ye, umugabo we yabaye ijwi ry'abatagira kivugira, aranguruye asaba ko mu Rwanda hakwimakazwa iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'imitegekere ishingiye kuri demokarasi kugeza ubu bitaharangwa. Madame Rusesabagina avuga ko nyuma y'aho ubutegetsi bw'u Rwanda bunaniriwe gucecekesha umugabo we no kumukurikirana ku byaha bya politiki, mu kwa munani kwa 2020 ubwo butegetsi bwamushutse kugeza ubwo yinjiye mu ndege Texas agatangira urugendo rumuganisha ahantu we yari azi neza ko adashobora kuhajya ngo ahagirire amahoro. Ibyo avuga ko byakurikiwe no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, iyicwa rubozo no kumazwa igihe kinini afungiwe mu kato. Madamu Rusesabagina kandi muri iyi nyandiko urubanza umugabo we yaburanishijwemo ku byaha by'iterabwoba ararwita ikinamico ryakinwe rigamije gucecekesha uwavuga ko yari uwari ku isonga mu kunenga ubutegetsi bya nyabyo. Avuga ko umugabo we yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25 kikajuririrwa na leta y'u Rwanda nk'aho kidahagije, yimusabira gufunga ubuzima bwe bwose, ibyo abona nk'ibidakwiye. Kubwe niba umugabo yarakoze icyaha, icyo cyaha ni ukuba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Madamu Tatiana Rusesabagina avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoresheje uburyo bushoboka bwose mu icengezamatwara hagamijwe kugaragaza umugabo we nk'umunyacyaha, ko byageze n'aho buvuga ko filimi Hotel Rwanda ibiyivugwamo bitabaye ari ibihimbano, n'ubwo bwose ibihamya byabyo byari byaraganiriweho bikagibwaho impaka bikemezwa n'abanditsi n'abayobozi kugera no mu biro bya Perezida wa Amerika White House. Madamu Rusesabagina avuga ko batewe imbaraga n'amajwi menshi hirya no hino ku isi akomeza kwiyongera asabira umugabo we kurekurwa. Uyavuga ko ikibateye impungenge kuruta ari ubuzima bwa Rusesabagina butameze neza, burimo kuba abana na kanseri n'uburwayi bw'umutima. Ku bwa Tatiana Rusesabagina, niba imibanire ya Amerika n'u Rwanda ikomeye cyane ku buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bukwiye inkunga no kwizerwa mu mikoranire, iyi mibanire iranakomeye cyane ku buryo yakoreshwa mu gusaba ubutegetsi bw'u Rwanda kurekura umugabo we ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe. Agendeye ku magambo y'uwari Perezida wa Amerika George Walker Bush ubwo yashyikirizaga umugabo w'igihembo agira ati,
ubuzima bwe butwibutsa inshingano yacu yo guhangara ikibuko cyaza kose, agasoza avuga ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazibagirwa urugero umugabo we yatanze kandi izakora ibisabwa byose mu kumugarura imuhira. Iyi nyandiko y'umugore wa Bwana Paul Rusesabagina mu kinyamakuru Washington Post ije ikurikira ubundi busabe bw'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abadepite haba mu nteko nshingamategeko y'Amerika, iy'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'iy'Ubwongereza, bwose busabira Bwana Rusesabagina kurekurwa agasanga umuryango we. Ndetse muri uku kwezi kwa 12 itsinda rya bamwe mu badepite bava mu mashyaka anyuranye mu Bwongereza riheruka kwamagana igenwa rya Bwana Johnson Businge nk'ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ibyo bishingiye ku ruhare bamushinja kugira mu ijyanwa rya Bwana Rusesabagina mu Rwanda ubwo yari minisitiri w'ubutabera. Mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka ubutabera bw'u Rwanda bwakatiye Paul Rusesabagina gufungwa imyaka 25 mu rubanza afatwamo nk'uregwa mukuru nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe n'inyeshyamba za FRN ku Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu 2018. Uwo mutwe ukaba ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yari abereye umuyobozi. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Haheruka gusohoka igitabo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cerekana ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwamize urw'Ikirundi mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda. Umwanditsi wacu asanga bimwe mu bitera iki kibazo ari ubuzi n'imibereho y'Abarundi bahungiye mu Rwanda. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Umutwe w'ico gitabo ni inkomezi Kinyarwanda gifise mu kumira Ikirundi. Patience David Mbonabuca yiga mu gice ca kabiri ca kaminuza mu ndimi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yanditse ico gitabo yasiguriye Ijwi ry'Amerika ico bisigura. Bisigura yuko umuntu avuga Ikirundi iyo ageze mu Banyarwanda, Ikirundi kirazima burundu agatangura kuhusanga ariko aravuga Ikinyarwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'Abanyarwanda, abarimu ni bamwe. Rero iyo bari kubarigisha, mwarimu akigisha Ikinyarwanda, Murundi acika kwa kundi baba basohotse hanze bavuga n'Abanyarwanda kuko Abarundi baba bari bake, ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura, basanga kwisanzemo. Rero mu bucuruzi naho abadandanzana benshi n'Abanyarwanda, kandi Murundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service. Si service gusa, n'abarimu ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakakubwira ati uzi Ikinyarwanda, cyangwa ugasanga ni service isabwa Ikinyarwanda. Icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva bigize, kandi rero nta kibazo, usanga byoroshye ntiri gutwara umwanya munini. Abo Barundi batakivuga ururimi rwabo neza nabamaze imyaka 6 barahunze igihugu cabo. Uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemwo. Ikibazo cyagiye kuza rero nuko benshi babwiyemo uko nyene ku bw'izomvo zitandukanye, ariko ca Kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Wafata akanya ngo muganire iminota 3-5 Ikinyarwanda cyo kiba cyishe mu Kirundi. Twavuga ko abo Barundi nabo bari mu Rwanda basigaye bavuga ururimi ruhe, ahubwo ruranayo biranye kumenya urwo ari rwo, kuko ubashyize mu Banyarwanda baravuga ati aha uraze kuvuga Ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri Umurundi. Aya mubaza ngo wemenye gute, ngo ndumva agisa yawe kandi navuga Ikirundi neza. Kwabaye urundi rurimi ruri hagati na hagati, nabaza kugwitwa gute, namba ari pidgin, namba ari creole, namba ari urundi rurimi, canke niba byoshoboka ko tugwitwa Ikinyarwanda capfuvye canke Ikirundi capfuvye. Avuga rugero rurimi agomba gusa nabo, ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza, ariyumvamo culpability muri we, akumva yuko yamaze kugira esheke, aca yumva we nyene ntibamunena, ariko we niwe yinena. Ariko ku Banyarwanda nimushake umarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo bage mu Kirundi. Kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira, hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire Abarundi kutibagira ururimi rwabasekuruza. Arsene Bitabuzi n'umwe muri bo, atwara umugwi ndangakaranga witwa Amararo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Rero ugasanga umuntu bamwizeye canke yasohoye umwana wiwe canke areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'Ikirundi, haba iryo gusaba umugeni canke iryo kugaba, ngo amenye ibice bigize ijambo ry'Ikirundi. Sinzi ko meba ni mu mayira abiri urabura ico uja gufata. Niyo ntambara yacu ya misi yose, naco caduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera k'Ikirundi
kanatsinda niko karanga muntu kacu kandi bavuga ngo utaye akaranga abatayibanga. Tugerageza ubwa mbere tubicishije mu migwi ndangakaranga, za ntambo, za mbyino, za ngoma, bya bicurarangisho kavukire. Muri magiranire y'imico twebwe naho twigisha iby'imico n'akaranga, ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu, kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rwaho bagiye abo basanzeho. Ni ya magiranire y'imico nakubwira, mugabo twebwe ico tubahamagarira niki nuko badaheza ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo, ya mico yabo. Uyu muvyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato, abona ko ari kibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga kiwabo ifatiye ku rurimi. Yamara yatubwiye ko bagerageza naho ababazwa nuko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagiza igihugu ciwe. Ikirundi arakivugaho gake cane, nyene nacuba tutugikoresha mu rugo, ariko ibintu byinshi avuga n'ikinyarwanda birambangamira. Kw'ishuri azanye nk'imikoro y'ikinyarwanda irangora kumukoresha kubera usanga nyene bitasa n'ikirundi. Birambabaza nyene kubona ari umwana w'umurundi ataba atazi ikirimi c'iwabo, uburundi bwacu. Tukaba tuyimwigisha, ariko mugabo yiza cane ni kuririmba Rwanda nziza, ko ari akunda kumva cane kw'ishuri. Muhira arumva ikirundi nyene, ariko kubera abakozi nabo tuba tubana bose bavuga ikinyarwanda, usanga ikiza cane kuri bari ikinyarwanda. Namwe bino bumega muvuga ikinyarwanda shimisha? Kubera kubana n'abanyarwanda, dusumira ku banyarwanda, tubana nabo, tugendana nabo, nicyo gituma usanga kenshi natwe dukoresha kugira ngo dushobore kumvikana. Ndabizi ko ari umurundi kazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi no gutamba ikirundi byose. Aho niho bitabuze afatira mu guhamagarira abavyeyi kudacika intege kuri urwo rugamba. Ni bisanzwe cyane, na twebwe mu bo tubana babaye mu Burundi baratubwira bati twebwe turi mu Burundi twarashobora kuja ku ishuri tukavuga ikirundi, ati mugabo dushitse muhira twaramenya yuko tutegerezwa kuvuga ikinyarwanda. Na twebwe nico uno munsi duhamagarira abo onye, ntitubabwiye ngo nibaja mu byo baja kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategerezwa kuma bavuga ikirundi. Oyaye nibakoresha urwo rurimi, mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu kwa ururimi rwacu. Rega ndaguha akabero koroshe, mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa mugina, akiga Petera kiri muto, izo ndirimbo zibira kazimenya zose. Bibuze iki ngo umwana aje ku ishuri yige Rwanda nziza hama niyashika muhira yige Burundi bwacu? Ivyo bintu ntacyo bitwaye, ariko azogenda yigira haruguru azogerageza kumenya mbega Burundi bwacu ni. Hanyuma wa muvyeyi tubasiguye neza ivyo ari byo, niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu no kunda igihugu. Kuziko nihagaruke bakiri imigana abana, bababwire kirazira, bababwire ikirundi ca kera. Umwanditsi Patience David Mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda. Ubwo rurimi rero nago bararutahana, yuko hari abantu bigize kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda. Ivyo byose ntihagire umuntu yozira ururimi, kuko hariho influence yabaye, kandi ntihagire n'umwana bikubitirwa ngo akubitwe inkoni ngo yavuge ku. Ni ibintu bigoye kureka, bishikira abakuze bigashikira n'abana. Ku barundi barenga ibihumbi 47 bagisigaye mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda, nkuko ibitegiro bitangwa n'ishami mpuzamakungu HCR bivyerekana. Ico gitabo kivuga ko hafi nka bose bavangavanga indimi. Pierre Claver nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, twizere ko muri ko mutangura neza umwaka w'ibihumbi 2022, kandi ko mwagize iminsi mikuru myiza iheza umwaka n'itangura umwaka. Aho Ijwi ry'Amerika ryaciye riraba uko iminsi mikuru yagenze, vyari vyifashe gute nk'Kigali mu Rwanda. Gutwara ingenzi zija mu ntara zo hagati guhimbarizayo iminsi mikuru vyari kibazo. Imodoka zunguruza ingenzi zabaye nke cane nkuko vyabonywe na Eric Bagira ubusa yari yakubitiye ahatandukanye i Kigali mu Rwanda kuturabira uko vyari bimeze. Nyamagabe ni 5 mwivatiri ni Butare kwenje mukara ko agatike kanone 5,200. Inyabwo mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga berekeza hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo. Abantu n'urujya n'uruza muri bihisi yose yitegura kwizihiza umwaka mushya wa 2022. Ku banyarwanda uhereye ku bageze mu zabukuru, hari abo biboneka ko babigize nk'ihame gutangira umwaka bari mu miryango yabo. Uyu musaza yaravuye mu Bugesera yerekeza mu karere ka Gakenke. Ijwi ry'Amerika yamusanze atonze umurongo yagombaga kuguriraho itike imwemerera kwerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda. Umuryango wanyu usanzwe uri mu rugo, ubwo rero ni ngombwa ko ngomba kwizihiza umunsi mukuru ndi kumwe na mudamu wanjye. Bitabaye uba wumva habura iki muri wowe? Mba numva
bibabaje kuko n'umugore ntabwo yaba akinyizera kuri noheli ntabwo baragiye none no kubonane sinjyeyo suri kumva byaba bitagayitse ko hari abataye icyizere ko badashobora kubona itike wowe ndabibona ndabizi kuko ngewe mba nasenze iyo nasenze mu gitondo Imana ibyo nasenze irabinkorera. Ijwi rya Amerika igera mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga ku masaha yegera saa 8 z'igicamunsi yahabonaga imirongo miremire y'abategereje kugura amatiki ngo bajye gusangira ubunani n'abavandimwe babo. Mu matsinda abihangiye imirimo yo kurangira abagenzi imodoka buri umwe yashoboraga gushyiraho igiciro cye bitewe n'aho umugenzi yerekeza. Nko kuva Kigali kugera mu karere ka Karongi ubusanzwe umugenzi yishyura amafaranga 2,800 y'urugendo, aho uyu yabwiraga abagenzi uko ibiciro byo kugerayo bihagaze. Urishyura 2,800 asanzwe y'Ikarongi. Urumva fata y'igihumbi ku ruhande, fata y'igihumbi ku ruhande, fata y'igihumbi ku ruhande n'abantu batatu. Imvi none singewe sibyo ugiye kubibakorera abahanga ati ni igihumbi cye ku ruhande urumva nanjye turi gusangira akomite mugenda. Uretse ababaga baganirira mu matsinda iby'ibiciro by'ingendo bihabanye n'ibyagenwe n'inzego zibishinzwe, ijwi rya Amerika naryo ryibarije bamwe mu bayoboraga abagenzi uko ibiciro bihagaze. Karusezi nangahe mze 500 bakubita igihumbi cya mitsingi y'ubunani bwanjye bikaba 3,200. Niko muri kubigenza rero none nta pasika zirimo. Hagati aho kubera uburyo abantu bari benshi muri gare ya Nyabugogo kandi buri umwe yirwanaho ngo abashe kubona uko ahura n'imiryango ye, byari bigoye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bikagira abo bitera impungenge ko ubwandu bushobora kuvaho bwiyongera. Muri ibi bihe hagaragaye virusi yihinduranije izwi nka Omicron. Zimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 zashyizweho, nta muntu wemerewe kwinjira muri bisi atabanje kwerekana ko yikingije mu buryo bwuzuye. Ariko ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitari kubahirizwa i Nyabugogo, ari naho bamwe bashobora guhera bagira impungenge. Ijwi rya Amerika yahamagaye Bwana Antoni Kuramba ushinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu mu kigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, ariko ntibyadushobokeye. Bwana Kuramba ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwandikiye. Iyo aza kutwitaba twari kumubaza ikibazo cy'abari kuzamura ibiciro by'ingendo ndetse no ku kibazo cyo kutubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Akabariro ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ayagezeho mu gisata ca sport ubu naho tuyahereye mu gihugu c'u Rwanda. Umupira w'amaguru kuri uno wa mbere ekipe y'igihugu c'u Rwanda Amavubi irahava itana mu mitwe na ekipe y'igihugu ya Guinée Conakry mu mukino ubera kuri stade Amahoro i Remera i Kigali. Jean-Claude Munyandinda atubwira ibindi. Uyu munsi kuwa mbere tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru irakina n'ikipe y'igihugu ya Guinée Conakry. Uyu ni umukino wa gicuti uza kubera kuri stade Amahoro i Remera. Umutoza w'u Rwanda Vincent Mashami yamaze gutegura abakinnyi agomba kwifashisha biganjemo abasanzwe bakina mu gihugu kandi batajyaga babona amahirwe yo kujya mu kibuga mu mikino y'ikipe y'igihugu. Muri abo bakinnyi harimo abashobora kuzubakirwaho mu majonjora yo guhatanira irushanwa rya CHAN rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo. Muri bo twavuga nka Jean Pierre Ishimwe, Jean Bosco Ruboneka, Byiringiro na Yves Mugunga bo muri APRFC, hakaba kandi Clement Nigena, Adolphe Hakizimana na Blaise Nishimwe bakina mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami arasobanura akamaro uyu mukino wa gicuti ufitiye u Rwanda. Turimo turategura ekipe izatangira amajonjora ya CHAN umwaka utaha. Turimo turareba abakinnyi benshi batajya babona amahirwe mu gihe cyashize. Haba kuri twebwe objectives zacu zirasobanutse. Ubwo nagira impamvu yahisemo kuza gukina mu Rwanda no gusaba umukino ko twakina nayo birumvikana ko nayo hari ibyo yatubonyeho, hari ibyo yabonye ko yadukuraho cyangwa se yatwungukiraho. Singira ngo objectives zabo barazizi, icyo tuzakora twe gusa no gushyiramo ekipe kandi tukazashyiramo ekipe igiye gukompeta. Uyu mutoza kandi aravuga ko umwaka turangije 2021 utagenze neza muri rusange ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Uri umwaka wabayemo byinshi bivangavanze, ibyiza n'ibibi. Birumvikana ko hari aho twagize amaresultat meza, hari aho tutagize amaresultat meza, cyane ko tugize dushobora kubona qualification ya CAN. Birumvikana aho ngo ntabwo ko byagenze neza. Nanone ikindi kitagenze neza nuko tutashoboye kujya muri final phase ya playoffs World Cup qualifiers. Nabyo ntabwo byagenze neza, ariko wenda urebye urugendo rwacu muri CHAN ntabwo rwa urugendo rubi. Muri se ntabwo ko wabaye umwaka urimo byiza yego, ariko nanone ibi navuga ko bitaragenze neza nibyo byabaye byinshi.
nyuma y'umukino w'uyu munsi kuwa mbere hagati y'Amavubi y'u Rwanda na Siri National ya Guinea, aya makipe yombi azongera guhura kwa kane w'iki cyumweru. Umukino nawo ukazabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Bukeye bwaho ikipe y'igihugu ya Guinea izahita yerekeza muri Kameruni mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Muri iyi CAN izatangira kuva ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa mbere ikarangira ku ya 6 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ikipe y'igihugu ya Guinea iri mu itsinda rya kabiri hamwe na Senegal, Malawi na Zimbabwe. Tukababwira ko ikipe y'igihugu ya Senegal nayo yari yavuze ko ishaka kuza mu Rwanda kwitegura irushanwa rya CAN, ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Jean-Claude Munyandinda urakoze. Mu Burundi naho mu nkino za Super Coupe mu higanwa rya handball i Bujumbura, ibikombe vyaraye bitahutse mu murwi wa Sisters na Brothers team mu rukino narwo rwari rwitezwe cyane mu gisagara ca Bujumbura. Mu mupira w'amaguru hagati ya Interstar na Vitalo, imigwi ikebana, Vitalo niyo yatahukanye intsinzi ku bitsindo 2-1. Inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana. Urwo rukino rwasubiye kwerekana ko naho Interstar igeze mu cicaro ca kabiri, ahari ifise ikibanza ca mbere, iyihuye na Vitalo igisagara ca Bujumbura hasigara havuga umupira w'amaguru gusa. Abantu isinzi rero nibo bari bitavye urwo rukino rwabereye ku kibuga Intwari. Interstar niyo yatanguye kwinjiza, Vitalo iragombora iza no kuronga itsindo kigira kabiri mu minota ya nyuma y'urukino. Umumenyereza wa Vitalo arashima kubona bashoboye gutsinda urwo rukino rwabahuje n'abakeba, akaba yizera ko bizofasha abakinyi biwe gutangura igice cya kabiri cy'ihiganwa kizotangura itariki 7 z'ukwezi kwa mbere bafise ishaka ryo gutsinda. Nibaza ko urukino rwiza cyane, wari wese yabibonye. Interstar ni ekipe nziza kandi natwe turishimye kuba dushoboye kwitwara neza imbere muri runo rukino. Twagerageje gukora ibyo twateguye muri entraînement, nabo barakoze bateguye muri entraînement, ariko nibaza ko gusa match yaje gusa nk'iyihinduka muri gice cya kabiri mu remplacement. Muri handball naho habaye kuri uno w'Imana ku kibuga ca Sesinga mu Ngagara inkino za Super Coupe, aho mu bagabo igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Brothers team wirahiye SOS ku bitsindo 32-29. Mu mugwi wa SOS umumenyereza aremera ko barushijwe. Icyabuze cyane kinini ariko abakinyi bamwe batari biteguye, hamwe n'abafite imvune, abakinyi bacu akomeye mu Zidane mabona ko agenda acumagira ntiyameze neza, abandi babona ko nongera iminsi mikuru yabaye miremire, ariko nabo mugwi wa Brothers bakina neza kudusumbya. Naho rero umugwi wa SOS utashoboye gutahukana intsinzi, barizera ko abakinyi baronse uno mwaka kugira bikomeze bazobafasha gutwara ihiganwa ry'Ibujumbura. Waje uyu mwaka ku bakinyi twadufise mu mwaka uheze, harongeye nk'abakinyi bake benshi, amaposte strategique twadukeneye mu bakinyi amaposte ya pivot, abayariye, abantu b'abagoshe. Uravye umugwi wagumye ari nka wa wundi nyene mbwa twarongeye amakinyi matatu kandi n'abandi zokongeraho gushikura. Ibaza yuko abakinyi dufise ubu bakwiye kugira dushikane ku ntsinzi zikomeye. Umumenyereza wa Brothers team arashimira abakinyi biwe bashoboye gutahukana intsinzi, ariko akamenyesha ko abakinyi biwe nibamara kumenyerana gutsinda bizoroha kurusha. Mu ncamake twabarushije kunyaruka na tekinike ntonya, sino nabo barayifise, mugabo ubu kunyaruka jeu rapide niyo mbona dusa n'ababasumbije, twongera tubasumbya na defense. Iyo abakinyi baje muri ekipe batahoramwo babanza kumenyerana n'abandi, rero murabona ko atamwanya munini nyo haciye kuva tugize rero Critema. Ubu rero nico gituma mubona hariho abakinyi bashasha bariko barakina usanga batamenyeranye nabo bahasanze, ariko ni ibintu tugiye gukorera ko cyane kuko kiratuma na twebwe kigabanya umusaruro twari kuronka mu gihe turiko turakina n'izindi ekipe. Tugiye kugihagarara ko cyane nka jewe cyane coach Kirandaba, kugira ngo ushobore kumenyereza abo bakinyi nabashire hamwe bagire lo collectif imeze neza, hanyuma dushobore kuronka umusaruro vyoroshe tagukekeranya kuri mwe. Mu gisata c'abigeme igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Sisters waronse intsinzi ku musegonda wa nyuma ku bitsindo 22-21. Mu rukino vyari bigoye kuvuga uhava tsinda kuko iyo migwi yagenda ibangabanganywe kuva urukino rugitangura gushika rurangire. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri iki gitondo. Vyari biremeshejwe na Joe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhare bose mu itegurwa ryavyo, murimwo harimwo Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose twe na Mutagoma tuyifurije rero kubandanya muranirwa.